Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu aho muherereye. Ni jewe Javye Imana irambona ngarutse ngo dusangire aya majambo twama dusangira mu ntumbero yo guhanurana, gukomezanya no kugira ngo dushishikare kuronka impamba y'umunsi, ijambo twirigwana kugira ngo umuntu aronke ijambo amedita ko azirikana ko mu bikorwa byiwe bya misi yose abagiye kwirigwamwo. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha. Tugiye kuyasoma mu gitabo c'imigani. Ni imigani benshi bakunda guca bavuga ngo imigani ya Salomo, nkaho umengo yose ino migani ni ya Salomo gusa, ariko si yose ya Salomo, harimwo n'iyitari ya Salomo. None rero ni kubera yuko yanditse imigani myinshi muri kino gitabo. Ni imigani imwitirirwa, ni imigani ya Salomo nyene nkuko babivuga. Reka rero dusome muri kino gice ca 15, dusome ku murongo wa 31 twumva aya majambo hari ngana avuga. Havuga ngo uwutega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kumushitsa ku bugingo azobana n'abanyabwenge. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, na n'amajambo murumva yuko ari amajambo n'abana bangwa ni muri Ecole de Dimanche bashobora gufata ku mutwe, bashobora kumetriza. N'amajambo yoroshe, si amajambo menshi. Uwutega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kuzomushitsa ku bugingo azobana n'abanyabwenge. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo dusomye ngomba ko dukoramwo iri jambo nyine, cyangwa se dushimike kuri ino jambo rivuga ngo kwemera guhanurwa. Imana yacu nidutabare. Murazi ko bavuga ngo uwudahanurwa, nako Bibiliya bivuga ngo uhanurwa kenshi akagamika izosi azovunagurwa giturumbuka atagira gitabara. Intahanurwa cyangwa se intabwirwa, Abarundi nabo niko bavuze ngo intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Imana yacu nidutabare. Kandi aho ni mu gihe kandi bavuga ngo bavuga ngo intumva nazo burya ngo zamaho mu bantu, ahari abantu hama uruntu. Ni ukuvuga rero ntibashobora kuba bose ngo batungane haburemwo ikigonde. Nivyo kumbure bagomba kuvuga muri ayo majambo rero. Ariko mugabo nubwo biruko, kubera ko dusanga tuzi yuko mw'isi ikibi n'iciza novuga ngo bibana, biguma hafi na hafi, biguma bicunganywe, biguma novuga ngo kimwe cyose kiraba ku kajisho kigenzi caco kugira ngo bikunde kimwe muri ibi bibiri, iciza canke ikibi cigarurire umuntu, kuko iciza kinezerwa nuko cokwigarurira umuntu, hanyuma mugabo kari n'ikibi naco kiryoherwa nuko cokwigarurira umuntu. Muri iyo ntumbero rero umuntu novuga ngo akiranirwako, agwanirwako, ahurirwako, ni ihuriro iciza n'ikibi bihurirako, bikeneye yuko ahitamwo kimwe muri ibyo kugira ngo ico kibe arico kimuganza. Imana yacu nitugirire neza. N'amajambo rero yatubwiye ngo umuntu atega ugutwi ngo yumve, atarabisha kumbura umutima wiwe ahandi, umuntu atabifata ibisanzwe ibi bintu byo guhanurwa, uyu muntu azi neza yuko nyamuburi kimuhanura ariwe nyamuburi kimuhamba. Murazi ko ariko Abarundi bavuze. Uyu muntu ngo yemera guhanurwa, uyu muntu yemera ngo agatega amatwi abahanuzi bamuhanura. Tuvuze abahanuzi rero biratandukanye n'abosha umuntu, biratandukanye n'abantu basuka umuntu, biratandukanye n'abantu novuga ngo batababaye umuntu, bamwereka ibyo muhitana, bamushuhura, bamusuka. Kumbure muri iyo ntumbero cyangwa se muri iyo mvugo Imana yacu nidutabare. Tuvuze abahanuzi, umuntu arenze yitwa umuhanuzi, no kuvuga yuko uyo muntu aba ari imvuga kuri
kandi uyu muntu aba akunda uyu muntu agomba guhanura, aba amwitwararitse, aba amwitayeho, aba arajwe ishinga no kubona uyu muntu ivyiwe biriko bigenda neza. Umuntu atagukunda, umuntu atakubabaye, umuntu atakwitwararika, uyu muntu ntiyoguhanura, ntiyokwereka inzira nziza, ntiyogukebura ngo akubwire kuva mu bibi kugira ngo ntibizoguhitana. Ahubwo uyu muntu yonezerwa nuko ivyo vyago, yonezerwa nuko ibibi bigushikako. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cunamusi. None rero ndino jambo ritubwiye ngo ni nkaho uyu mwanditsi w'imigani, murazi ko ari incabwenge Salomo, Imana yamuhaye ubwenge budasanzwe, yanditse amajambo menshi y'ibyo ngo yashishoje, yakurikiranye, yagendereje, yasuzumye akoresheje ubwenge Imana yamuhaye, hanyuma abona gutira de conclusion, abona gushiraho indunduro ya byose. Avuga ngo nasanze ingingo yofatwa yokorerwako muri ibi bintu niyi canke niyi. Imana tunedutabare. Ni nkavuga ngo rero naragendereje, ndakurikirana, ndaraba, nsanga kananira abagabo ntiyimye, nsanga ntabarigwa ibwirwa nuko amaso atukuye, nsanga kumbura nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba, nsanga umuntu atagiye umugira inama, nsanga umuntu abantu badahanura ngo yumvire, nsanga umuntu abantu babwira ntiyumve, uyo muntu nsanga hari ibyago azogira, nsanga impera n'imperuka iherezo ryiwe riba iherezo ribi. Ariko mugabo nasanze muvyo nakurikiranye, nasanze umuntu yemera agatega ugutwi akumviriza impanuro, uguhanurwa. Uyu muntu kuno guhanurwa yemera agatega ugutwi, uyu muntu aya majambo agize uguhanura atega akumviriza, atega amatwi akumviriza, uyu muntu ngo ukuguhanurwa rero yemerera, atega ugutwi, yumvira, uyu muntu ngo kuno guhanurwa kuzomushitsa ku bugingo. Imana yacu nidutabare, kuzomushitsa ku bugingo. Impanuro zishikana umuntu ku kintu kizima. Ntushobora kubaho udafise uwo guhanura. Nama numva canke mbona mu nzego zikomakomeye, mu ma entreprise, mbere turiye kuvuga niyo hose, no muri ya makorale, no muri ya mashengero dusengamwo rukristo, hama hariho abahanuzi, hama hariho abashinga ntahe, novuga ngo abajenama canke kumbira ngo abashinga ntahe b'ishengero. Mu zindi ntara zimwe zimwe babashira ngo abashinga ntahe b'ishengero, abandi bakavuga ngo abajenama canke abandi nabo bakavuga ngo abakomite b'ishengero. Imana yacu nidutabare. Hanyuma mu migwi, haba muri korale canke se mu yindi migwi y'abasenzi, ugasanga bashizeho abajejwe indero, abajejwe guhanura. Imana yacu nidutabare. Birumvikana yuko rero iki gisata c'impanuro kirahambaye cane, kandi intumbero yacu kuba ari kugira ngo umuntu wese yumvira kino gisata c'abahanuzi, kino gisata novuga ngo ni gisata mpanuzwa jambo, bimushikane ku kintu kizima, bimushikane ku bugingo. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu bikunde ntahuruduke, uyu muntu ntashobore kugwa mu manga, uyu muntu ntazohava agwa mu kiyaga yacita ngo ni akaziba cyangwa se ikiziba. Uyu muntu ntazohava asanga ajanye nyabahururu. Imana yacu nidutabare. Rero aravuga ngo uwutega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kumushitsa ku bugingo,
Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, ni iri jambo ndiko ndashimika ko rivuga ngo wemere guhanurwa. Umuntu abe umuntu yemera guhanurwa, kuko iri jambo nyene atari mu migani, ni muri Zaburi rivuga ngo uhanurwa kenshi hanyuma akagamika izosi, ni ukuvuga akanka kubyemera, akagabira impanuro, uyu muntu ngo azovunagurwa giturumbuka. Umunsi umwe azoturumbukirwa n'abamuvunagura, azoturumbukirwa n'ibyago. Ibyago, ingorane bizomuza mu buryo atari yiteze, mu mwanya atari yiteze, kandi ngo ico gihe azoba atagira gitabara. Kubera iki? Kubera abamutabaye ni babandi bamuhanura. Kubera burya umuntu aguhanura aba yagutanze kubona ingorane wewe urimwo n'izo ushobora kugwamwo, aba yamaze kubona neza iyo uri kuraja ko ari habi, ko ari mu nzira itameze neza, ko ushobora kugira ibyago, ko ushobora kugira ingorane. Umuntu arinze aguhanura, novuga ngo aba yakurushije kubona kure. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, muri no minsi rero turi mu misi abantu bose bigira ba Najua, bigira ba Jokone, bigira ba Nzakaha, bakigira abantu mengo vyose barabizi, ibikorerwa muri ino si barabizi, mengo n'abantu nyene kumbure n'abahinga muri byose. Kumbura ugasanga rero umuntu ageze ku rwego atemera umuntu yomuhanura, ntiyemera umuntu yomugira inama, ntiyemera umuntu yomubwira ati yamara rero uko siko bigenda, wewe raba neza uzohava usanga ugize ingorane, wamwigemewe, suko bimeze, suko bigenda, natwe aho twarahaciye. Imana yacu nidutabare. Nasomye igitabo kiraho c'umu docteur araho ariko arigisha ku bijanye n'ibintu novuga ngo vya leadership, ibintu vy'uburongozi, kumbe niko novuga ingene umuntu akwiye kuba indongozi, akwiye kuba umuntu w'akarorero, ko kurongora burya bavuga ngo mbere bagaza ngo yavuze ngo ntawe uzopfa adatwaye. Nakuze ndavyumva uko nyene, sinari ndahari cyangwa se sinavyiyumvikiye, muganga yari yavuze ngo ntawe uzopfa adatwaye. Rero ibi vya leadership umuntu yohava yumvira ngo umengo ni by'abantu b'abarongozi hariya mu nzego, ariko umuntu wese atafisa mbere wanashaka barongora ashobora nawe kuba umurongozi w'ubuzima bwiwe bwite. Imana yacu nidutabare. Ngomba kuvuga yuko ikintu cyo kuba umu leader, ikintu cyo kuba imboneza, ikintu cyo kuba umuntu w'akarorero, umuntu wo kwigirako, bihera kuri wewe nyene, bitangurira kuri wewe. Hanyuma umaze kuba umuntu nawe ubwawe wumva ko wibera umuco, wibera umuntu yifitiye confiance, wibera umuntu nawe ababaye yitwararika, afitiye ikibaba rw'amagara yiwe, ubuzima bwiwe, hama bikabona gupropaja rero bikagenda mu bandi, nabo ukababera ivyamwa, ukababera umuntu mwiza, ukaba umuntu w'imboneza, umuntu w'akarorero. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha rero iyo mupasiteri rero yariko aravuga muri ico gitabo, avugamwo ikintu ngo cingene ngo haje umuntu w'umupasiteri mbwa ngo akiri muto agirane ahanuza umukozi w'Imana, mugabo nawe yari umukozi w'Imana w'inararibonye. Hanyuma rero wa mupasiteri akiri muto aramubwira ati yamara jewe ndiko muhana bino bibazo bimeze uku. Asanga rero ya ntambara wa mupasiteri akiri muto abwiye wa mutama ni intambara nawe yaciyemwo, kandi izo ntambara yaciyemwo no kuzandika yarazanditse mu bitabo,
avuga intambara mu bijanye na novuga ngo ni combat spirituel mu gifaransa, intambara zibera mu buryo bw'impwemu, zibera mu isi y'impwemu. Imana yacu nidutabara. Intambara zitandukanye n'izi ntambara zo mu buryo bw'umubiri, twumva ngo amasase, twumva ngo amabombe, twumva ngo amamisire muri za Ukraine, za Israel, za Iran n'ahandi mu bihugu bitandukanye, ariko intambara zo mu buryo bw'impwemu mw'isi novuga ngo y'impwemu. Hanyuma rero ngo wa mupasiteri rero w'inararibonye aca aratwenga. Wa mupasiteri nawe akiri muto yariko arasaba impanuro, rero akika aravuga ibyo ariko arahura navyo, aca aramuzana ngo kubera kutwenze, ngo umengo ntibikubabaje, ngo umengo ntungiriye umutwara. Aca aravuga ati mvirize igitima ntwenze si kubera ntwenze wewe, ni kubera yuko nsanze bwa bundi Satani imikenyuro yose akoresha mu kugwanya abantu bizeye Imana, iyo mikenyuro yose ni imwe, nta mishasha ariko aremvanta. Ico akoresheje ubu usanga hari uwundi yagikoresheje ko, hariho n'abandi yagikoresheje ko, muza 80 hari usanga hari abandi bagwanye iyo ntambara. Hanyuma rero kije kuri bano bantu novuga bo muri kino gihe ca nyuma, byari vyoroshe yuko bobo bakigwanye bakakinesha, kubera yuko twebwe ababiciyemo kera twama turabivuga, twama turavyandika mu gitabo. Ati nk'ubu ico kibazo ciyemo, uyo mutego uko nyene umeze nanje narawuciyemwo mu myaka maze mu bijanye n'uburongozi bw'ibikorwa by'Imana. Imana tunidutabara cyane, mubwira tumviriza rero bigenda uku vyitware mwuku nuku. Naravyanditse, iyo uza ko warabisomye byose wari gucugira yanti wacubona neza ingene bigenda. Imana tunidutabara. Ibyo byose rero bica bitwereka ingene kumbure hariho abadusumba, nta mukuru abura mukuru we. Ni nayo mpamvu nta mcabwenge izi vyose ku rugero rw'uko nayo buri kintu yohanurwa nayo ngo yicare yumvirize. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, rero naho bisa no kumengo nagiye muri maremare, ariko ndiko ndatsimbataza ijambo rivuga ngo umuntu atega ugutwi ngo yumve uguhanurwa kuzomushitsa ku bugingo. Imana yacu nidutabara. Nizera neza ntakekeranya ko ata muntu n'umwe muri twebwe adashaka gushika ku bugingo, adashaka gushika ku rugero rwiza, adashaka kuroranirwa, adashaka gutabagwa, adashaka kugumaho ubuzima bwiza buri eze. Ndize ko ata muntu n'umwe yipfuza urupfu. Twese twipfuza ubugingo, twese twifuza kubaho neza, twese twifuza kuroranirwa, twese twifuza. Ariko mugabe ikibazo rero naho gishobora kwaduka, mbega kugira ngo ushike ku bugingo uri kuvyitwaramwo gute, uri kuvyifatamwo gute? Ubwo impanuro aho zikenewe, aho zikwiye, wewe urazakira, urazumvira, bimeze gute wewe mu rugendo rwawe rw'iyobokamana? Birashoboka yuko uri umuntu w'intagondwa, birashoboka yuko uri umuntu uvuga ngo uri bususa ntumbabe, birashoboka yuko uri umuntu uri muri babane bavuga ngo ntunkome, ntumbwire, sinshaka. Imana yacu nidutabare. Ugasanga uri umuntu bahanura mugabo akica amatwi, akigira nk'uwudafise amatwi, akigira nk'uwutavyumva. Imana yacu nidutabare. Iri jambo ni wewe rero riziye rikubwira ngo yamara wari ukwiye kuba umuntu ahanurwa, wari ukwiye kumvira impanuro z'ijambo ry'Imana, kuko impanuro z'umukristo igitigiri nyamwinshi tuzironka mu ijambo ry'Imana, tuzironka mu bishinga ntahe by'abatwitangiye imbere, baciye mu ntambara nk'izo turiko turacamwo, bahuye n'amakuba n'amageragezwa nk'ayo turiko turacamwo, badusumbya ubunararibonye, badusumbya experience. Aba bantu
bashobora kuvuga tukicara tugacakama tukumviriza bakaduhanura. Imana yacu nidutabare. Mu Giswahili akanuza proverbe bavuga ngo kinywa cha mzee kinanuka lakini hakiseme uongo. Bagomba kuvuga mu Kirundi ngo akanwa k'umusaza k'umutama kumvikana ko kanuka, ariko nubwo iyo ari karavuga wokumva umengo ntiyibrosa, wokumva umengo aranuka, ngo ariko kimwe coco tuzi nuko ngo akanwa k'inararibonye, akanwa ka sokuru, akanwa k'umutama k'umusaza kubwa sagesse afise, kubwuko l'expérience yamuhanze sage. Unevuze ngo l'expérience m'a rendu sage, kuko ibyo yaciyemwo byatumye aba umusaje. Uyu muntu ngo akanwa kiwe naho kanuka ntikigera kabesha, ntikigera gahusha, ibyo kavuze kavuga ibinyakuri, ntikigera kavuga ibitari byo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, dufise hirya no hino mu makorale abantu badahanurwa. Udashobora kumubwira ati yamara muririmbiwe genda uku, ifata uku, bigenda uku, bigenda uku, ibyo batumva. Muri kino gihe dufise abakristo bagenzi bacu nabo b'intagondwa bashaka kugenda nk'uko bashaka, bagomba gukora ibyo bobo bigombeye gusa, mugabo batagomba guhanurwa. Imana yacu nidutabare. Nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro ukwiye kuba umuntu yemera guhanurwa, kuko uhanurwa kenshi akagambika izosi azovunagurwa giturumbuka atagira gitabara. Ibyo rero byo bibabaje warumvise ijambo. Ubundi yavuze ngo woba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu. Nawe byoba bibabaje cyane hamwe ibyago byo gushikako, hamwe woshika mu rupfu aho gushika mu bugingo. Ukudahanurwa kwawe mu yandi majambo agomba kuvuga ngo ukudahanurwa kwawe kuzogushitsa ku rupfu, mu gihe uguhanurwa k'umuntu yemera gutega ugutwi kumushitsa mu bugingo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero yarangije avuga n'umurongo ngo uyu muntu rero ngo azobana n'abanyabwenge. Imana yacu nidutabara. Umuntu yemera guhanurwa abironkeramwo ubwenge, abironkeramwo ubumenyi, kandi uyu muntu ngo azobana n'abanyabwenge. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nano majambo tugomba dusenga Imana ayatwumvise canke ayatuganiriye aramaze. Wewe urabe yuko utoba uri intabarigwa, ko utoba uri intahanurwa. Urabe yuko wewe woba uri umuntu yemera guhanurwa. Niba uri umuntu yemera guhanurwa uri umuhigwe, ariko niba udahanurwa naho uri umuhombe, uri umugorwa, kuko ukudahanurwa kwawe kuzogushitsa ku rupfu, ntikuzogushitsa mu bugingo. Dusenga Imana rero, ico Imana yipfuza igomba yuko woba umuntu yemera guhanurwa, kandi impanuro ziruzuye mu ijambo ry'Imana. Nizera yuko ico kintu atari gishasha mu gihugu nk'iki. Novuga ngo abenshi gitigiri nyamwinshi ari cabemera Imana, ari ic'abakristo. Dusenga Imana, tudosura mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwa no majambo twumvise atubwiye ukuntu umuntu yemera guhanurwa azoshika mu bugingo. Uguhanurwa kwe kuzomushikana mu bugingo, kandi ngo bizotuma abana n'abanyabwenge, kuko azogira ubwenge, azoba umunyabwenge nawe. Na cyane cyane ko bavuga ngo ubana na suneba ugasuneba nkawe. None rero ndakwinginze ngo umuntu yumvise kino kiganiro akaba avuze ngo Mana mbabarira, ngwiza ko imbabazi aho byangoye, nabaye intahanurwa, nabaye novuga ngo ikigonde, nabaye ikigaba,
mbabarira amaraso yamboneke kunyezo ntunganye hanyuma nemegwe nawe. Uyu muntu tumubwira neza umwe z'umutunganye umwe kwemerwa nawe, ivyo gomba byose bishishikara kumubaka mu izina ryawe ryera Kristo, tubisabye tubyizeye, amen.